Kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 11 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri °C 13 ku muhingamo. Hitezwe imvura mu ntara zitari nke z'igihugu cacu uretse intara za Kirundo, Muyinga na Cankuzo hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri °C 28. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:2 rirenge igihe cy'isaha 12:5 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizeye nje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.